Bonjour à tout le monde, ko JP ndabaramutsa nizere ko mukomeye aho muri hose navyo ndabifuriza imisi yose murabizi hanyuma Imana itanga kandi karyo ugakoreshe ugashire mu bantu kuko abantu n'ibintu. Reka rero tuvuge amafaranga yo muri Canada ingene turavye imico twazanye bitugora abantu mwumva iki kirimi munyumvirize mubishaka mureke kuko ibindi ko ndavuga ni inyungu zanyu ni inyungu zanje. Hanyuma ikindi mugire subscribe naho nyiri mubishaka munibaza ko ushaka kumviriza ibintu byo guteza imbere iyi chaîne ni gwawe. Rero uno musi tugiye tuvuge amahera cyangwa ico bita credit turavye n'imico twaje tuzanye ngaha so kuvuga ko nza kuvuga cyane uko bimeze hano bwanza kuvuga ingene cyane bitubuza gutera imbere turavye uko dusanzwe tumeze. Reka mbahe akanya mugire subscribe turi kuri Limo TV YouTube, Facebook no kuri Rukun Show YouTube. Rukun Show. Nizere ko muhejeje kugira subscribe. Nuko rero muti rero ibintu bigenda gute? Murazi twebwe mu bihugu iwacu kugira uronka amahera muri bank nukuri nakacamutwe. Nukuvuga ko ubufise umuntu twovuga ko ari uwanyu atunze umuntu basanzwe bazi amazina azwi Burundi hanyuma akagenda akagusinyira. Ushoboye kubikora nukuba wamwumvishije ko ayo mahera uzoyasubiza. Agusinyiye ibanki aguha amahera. Ico kiri ngaho. Kandi ico kiri ku bantu nka 5-3% y'abarundi cyangwa n'ibindi bihugu byumva ururimi ndiko ndavuga. Ico ni kimwe. Ica kabiri kugira dushobore kugurana na mahera nuko twese tubona yuko tutafise amahera menshi mukavuga ati reka ndakugurana nawe uzongurana ejo. Urumva hacaba ibintu byo kugurana na hagati y'abantu. Nuvuga ko hariko hakora cash. Nta kintu cyo kuvuga ngo amahera wakuye muri bank. Ikindi gikurikira nuko hariho abantu bakoresha icyo kintu kera bacita ngo bank Lambert, nukuvuga ko umuntu yarazana ikintu de valeur afise akagiye umuntu afise amahera utayagarukanye nukuri yaba yakigurishije. Ivyo rero byarashize abantu mu bukene no mu nduru no mu ngorane no mu gwango. Rero mu jambo rimwe twebwe nituronka ingene tugurana amafaranga bivuga yuko n'ingene gutera imbere umuntu yobikora kenshi biragora kubera nta mutaha bufise. Hanyuma na garantie de retour iragoye kuko systeme zubatswe za banke ni ya leta na za leta nta kuntu zerekana yuko hariho suivi y'amahera yatanzwe cyangwa affaire ubona ati iyi affaire yaza kumarsha hanyuma nsubiza amahera naho yo bari make. No kuvuga ko abafite amahera menshi ni bashaka kuronka amahera menshi. No kwisi niko bimeze mugabo hano muri Canada biratugora rero gushikira kuko dufise iyo myimvire nivyo vyiyumviro byo kuvuga yuko nza gukoresha cash nkuko mubona ifoto y'amahera ya Canada ibivuga. Alors que muri ibi bihugu ntabwo bakoresha cash. Barubatse ikintu bita credit. Ni kuvuga ko hano hakora ico bita amadeni ni deni. Nubwo wowe ukora ufata amamiliyoni bagusaba ko ukoresha ideni bakaguha ideni ry'iki bakaguha ideni ry'itelefone. Nico gituma baba babwira ngo ibintu byose ngaha ni kwideni. Ni kwideni ariko no kudandaza amafaranga bigatuma amahera go masirikira. Ndabaha karorero nk'iyi telefone mfise uragenda ukayitora bakakwandika ko amahera tuvuge nka $100 uzohurira par mois pendant 2 ans. Iyi telefone nubwo yo bigugwa $600 ubu yiguze hafi $800. Nukuvuga iyo company irongutse ariko iza gutanga amatax. Nukuvuga ko iyo system ya credit nituma amahera sirikira kandi n'inyungu ibaho banyungukako muga amatax atangwa ndayivuza ko ngendera mu mabarabara meza ngendera kwa muganga scanner nta kibazo mvayo mu bitaro ntarishe. Nukuvuga ko hari aho bihurira quelque part. Natwe wacu ivyo bintu murazi ko bidashoboka. Rero iyo dushitse ngaha turatinya cyane gufata ideni kuko ntavyo twamenyereye. Ico kintu kiratuma rero iyo dushitse ngaha
nk'abirabure nk'abantu bavuga ururimi tudatera imbere kubera dutinya gufata ideni. Si ukuvuga ko tutarishaka, turabitinya kuko sivyo twarereshwe jeko. Alors ko abana bo ngaha agomba kubaka company aragenda muri bank avuga ati jewe projet ngiyi ngomba kuba umuplombier, nashaka ngura umuduga nshiremo equipment, ejo nzoba mfise abantu ndiko ndakorera, hanyuma nzobasubiza amahera yanyu. Barayaguha. Ubwa mbere barazi marshike ingene imeze, kandi nabarakudandaje ku muduga ibikoresho ibiki, nawe ukagenda gukora. Nivyo urashobora kuba esclave y'ayo mafaranga mu gihe utayarishe. Ivyo tuzobigaruka ko hanyuma. Mugandi ko ndabumvisha yuko le fait ko twe dutinya gufata ideni muri ibihugu twajemo si vyiza na gato, kuko ibi bihugu vyubatswe a credit, nta kintu na kimwe, imiduga yose mubona mwibarabara uko ari myinshi ni 0.5 yaguzwe cash. Ni kuvuga ko ijya miduga yose hari bikorete biri kirayungukako. Amaze abantu babamwe nta muntu numwe agura inzu cash, ni 1% cyangwa 0.5%. Banki guha amahera ukagenda ukagura ya nzu, ni location vente. Iyo location vente inzu nshasha, inzu zo ngaha ziramara imyaka 100. Cyamwibaza rero umuntu agira 100 inzu yaguzwe nk'amajana 2 gitangura ari cyubakwa, bahazogera bayibomora, sinzi ko banazo nayibomora igeze ku miliyoni. No kuvuga ko wanyuma iguze ayigurisha miliyoni. Abo bantu bose bagiyeho, wayiguze amajana 2 ku rupapuro wasanga wirishe amajana 3 kubera watanze inyungu muri bank. Ivyo abantu bakavyanga, sinumva igituma abantu bavyanka, kuko bitugarukako. Nico gituma igihugu gihagaze. Iyo ubuze akazi hari ikintu bita chômage, urahembwa, uhembwa amahera yavuye muri ibyo bintu. Iyo ugwaye ugahagarika akazi, uraja muhira ugahembwa. Irevure ntushobora guhembwa yose ayo wahora ufata, mugabo ntupfa. Iyo ubuze akazi bakwirukanye, hariho umushahara wundi ucujako ugupermeta kuzomara iminsi uri kurondera kandi. Mwumva ko nubwo tuvuga ngo abantu babaho a credit cyangwa tugatinya kuri amatax, byose bitugarukako mu gihe inzego z'igihugu zimeze neza. Aho niyo duca tugaruka mu bihugu by'iwacu, eske inzego zirashobora gukora ibyo bintu. Ivyo sinde mu politicien mwobiraba. Tubandanye nguma mvuga yuko dutinya gutora ideni kuko suko tutabishaka, nuko mu mutwe wacu bitarimwo, kuko ntitwakuze ari byo dukoresha. Rero hari ikintu ngaha bita credit score. Credit score ni amanota y'umuntu yemeye gufata nk'itelefone ku ideni, cyangwa akantu kose ku ideni, cyangwa carte de crédit na mahera bagushira ko vyitwa ko ari ideni ushobora gukoresha, mugabo baguha 21 jours ngo wayarishe. Ivyo byo twese byaradushikiye, twarabaye abamartire, biratugora kuko twamenyera amakashi. Ugagenda ugakura amahera kuri carte de crédit ukamenya nta nico kuyeko, mugabo wawe uyafise muri porte-monnaie aho ukavuga ugaharura ukabibona, kuko nivyo tumenyereye. Iyo rero utayubatse ejo ntuzogura inzu, kuko vyose ibintu byose ngaha ni ya credit byose. Bama bakora ibiganiro bavuga ngo ni bibi si vyiza. Guys, ni vyiza ahubwo 100%. Nivyo bituma ekonomi y'ibihugu biteye imbere iguma imarsha. Badandaza amahera mu banyagihugu, abanyagihugu bakayatanga kwa max na tax, nayo makompanye bahaye amahera ayatanga ko tax. Nico gituma medicine zaho, amabarabara, ama etage, ibintu byose ukeneye birahari. Twebwe iwacu na makashi asirikira. Amakashi nayo biroroshe kuyashira mu nzu. Perezida w'u Burundi yama yabivuze, ugasanga ayo mahera ntaca ariko aramarira abandi. Hama ntimwibagire yuko banki ziratunze zituma ziguha ayo mafaranga, kubera ayo mahera garuka asirikira ataguma mu mazu. Ngaha nta mahera, nta muntu asamera mu nzu. Uyafise ku ikarata, ugendana ikarata, ukorana na banki. Internet ipfuye yo barinde affaire. Bivuga yuko iyo systeme twe dukoresha iratugora. Hari gihe urabona abarundi, abanyarwanda baki turakunda kabare, urashobora kugenda ugasanga nta mahera ufise, uwo munsi uranywa nta kibazo, urakoresha ya carte, muga muri 21 jours udatanze ayo mahera, no kuvuga ya credit score yawe ntiduga. No kuvuga ejo
niwagenda kugura inzu y'umuryango cyangwa ya investissement uvuga uti ndashyiramo umupangayi ntibikunda ntibaguha bivuga yuko ushobora kuja mu bukene budasanzwe niho mvuga ni turaja mu bukene budasanzwe kubera ukutamenya ingene ibintu biba bimeze twese tuvyiga twakomeretse mugabo ntaco hakagira igihe ukavyiga ababivuga ukabibe explica iyo abantu baje muri Afrika bagwa ngo ibintu ni ya credit ahubwo mwebwe muri Afrika mudakoresha credit muhombesha igihugu muhombesha amabanki mukunda yuko umuduga uguze cash ya mahera acija mu mifuko y'abantu navuga ayo mahera ntasirikira wagenda gusaba ideni muri banki nturironka parce que nta mahera ari aja muri banki akwiye amabanki yo mu bihugu by'iwacu nta nguvu afise parce que nta système économique nziza ihari hano baravyubatse kuva bibaho nta muntu numwe atungukwa ko ikintu nukuva ko leta ifise amahera menshi ibintu leta ikorera abantu ngaha biteye iyo ikimuga baragiha akaka pikipiki banyonga baba bafise amahera bahembwa abagore bafise ibibazo barafise aho bafasha reka abantu babwira ngo ibi bihugu ntibiteye imbere birateye imbere nitwebwe binanira ko bibamo ibyo nibyo nariko ndababwira ni ibintu byinshi ushobora kuvuga kuri iki kintu sinzi ni ibintu bibabaje uri kurabiraba ugasanga umuntu ntashobora gutera imbere parce que yatinye ubwa mbere cyangwa yafashe ibirenga yaguze imiduga irenga winjiye mu nzu usanga harasara mugavyo byose umenye ko biriha par mois aho ucukena kuko umushahara uje uteza gukura ko yamahera nukuvuga rero kuri iyi system cyo no bahanura abantu twese turi hano nuko dushobora gufata ibyo dushoboye kuriha wanashaka tukiniga kugira dufate ibifise akamaro uguze umuduga mushasha menya kutahusubizayo ngo baguhe yamahera watanga umuduga wa wakorotse mu Burundi naho umuduga urunguka urashaka kugenda hanze ugakoresha umuduga ukawusiga ukawungukako ngaho umuduga ntuwunguka kurawuhombako ikintu cyo nyine ushobora kunguka ata nibaza ko yubara inzu cyangwa ibi vy'amaoro cyangwa amastock aho birashoboka mugabo ikintu cyitwa umuduga ikintu cyitwa telefone subiyeyo ntibashaka kuyima nukuvuga ko nukuraba ivyo bikenewe kugira ubishirimo amahera niba ushobora kunguka ni vyiza gukora societe yawe biroroshe cyane muri kino gihugu n'umunsi umwe niba ari yo gukubura niba ari yo kugabura indya niba ikintu cyose ukora birakunda muga ntushaka kugikora udafise credit batabona ko wasavye amahera kandi babona ingene yasubiza izina ryawe rikaba riri mu mashini y'amabanki aho nivyo vyiza muga ntibikunda kuko turabitinya rero ngomba gukuramwe abantu ubwo ntugatinye ndazi ko tutabikuriyeko mugabo mu munsi uzumva ko bikenewe kubikora hari igihe uzobona ko harimo inyungu gutinya bibaho ntawo biharira surtout yuko tutabirereshejwe ivyo c'est très normal naho rero nagomba kuvuga ntimutinye ariko ntimwexagere ico nico jambo rero gira subscribe nk'ubu bishatse tuzobandanya ibintu nk'ibi kugira dushobore gutezanya imbere kuko twese twicwa no kutamenya hari amategeko menshi aduproteja nta nayo tuzi n'ibintu byinshi tutazi ariko c'est pas trop tard turashobora kwiga murakoze rero gira subscribe cyangwa ureke cyangwa urigire byose ni inyungu ya twese dushobora gutera imbere mu gihe turayaga murakoze ntabwo ntari umuhinga mugabo ibyo nibyo shoye kuvuga navuga na byinshi mu minsi nzobabwira n'utundi tuntu twereke ibi bintu birabaho ko umuntu ashobora gukora ibintu ariko ntibibaho yuko umuntu abaho tuba mu gihugu gikoresha credit atayafise murakoze cyane nawe utaha Brooklyn Show.